Tu es poire, poirisme, poire. Quoi? Expliquez-moi, je comprends pas. Poilissime. Quel est le dernier livre qui termine l'Ancien Testament? Non, yacibagiye. Ikaze bakunze ba Brightness Burundi nkuko mubimenyereye ni Jehan Sabumuremye ikiganiro ka Sekishengero no guhimbaza Imana. Umunsi twaramutse tugendera imwe mu ma university yo ngaha mu Burundi ariyo university yo kumutanga aho tuza kugira ikiganiro kidatandukanye nico twara tugira bigomba kumera co kimwe ntaho biza gutandukanira kuko tuza kuguma kuri handi nyene ni guhimbaza no gutazira bisigura iki. Rero twagendeye aba etudiant bo kuri university yo kumutanga. Kaze muri beshi. Dusubiza amaso inyuma tubona ibihe byakahise biduhe kukwizera mukiza maze twame twiteze ibyo uzokora ukurunganwe ruzogenda rurundi. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment ça va? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Irakoze Cynthia. Quelle est ta fonction, Cynthia? Moi, je suis étudiante. À quelle université? Université du Burundi. Wow. En quelle année? En deuxième. À quel département? Département de communication. Ok. Cynthia, j'ai des questions que je voulais vous poser. La première question est là. Quel est le dernier livre qui termine le Nouveau Testament? La Révélation. Ok, merci beaucoup. Deuxième question est là. Quelle est la différence qui existe entre louange et adoration? La différence qui existe entre louange et adoration. Par louange, on entend le temps où l'homme exprime ses sentiments, soit son amour ou bien sa dévotion envers Dieu tout en reconnaissant ce que Dieu a fait. Tandis que l'adoration, c'est le temps où l'homme se représente devant Dieu tout en reconnaissant l'un de ses attributs, par exemple sa sainteté, son amour. Merci. Ok, merci beaucoup Cynthia. Merci. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vous vous appelez? Moi, on m'appelle Dusaba Mahoro Jésus-Marie. Je suis un étudiant d'ici au campus Mutanga, dans la faculté des sciences économiques et de gestion, et je suis membre du groupe biblique local. Enchanté, Jésus. Merci beaucoup. J'ai une question que je voulais vous poser. Ok. Quelle est la différence entre louange et adoration? La différence entre louange et adoration, c'est que la louange, c'est le fait de glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie, tandis que l'adoration, c'est le fait de rendre gloire à Dieu, bien de glorifier Dieu pour ce qu'il est. Par exemple, on peut dire Dieu de gloire, Dieu le tout-puissant, Dieu capable de faire quelque chose. Ça, c'est adoration. Adorer Dieu pour ce qu'il est. Ok, merci beaucoup, Jésus. Merci à vous. Mwiriwe? Mwiriwe cyane. Mumeze neza? Ni sawa kweli. Mwoshobora kutwidondora? Izina ni Ishikanwa Dandirane. Musanzwe mukora iki Dan? Ndi umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi. Wiga iki? Niga igisata cy'ubutunzi mu mwaka wa gatatu muri departement bayita economy politique. Uzobungwiza tunga? Ni kwiga uko ushobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo bavuze ubutunzi ni azake kiragutse cyane kuko n'uburyo dukoresha mu bavuze ubutunzi gestion nka economy ni buryo dukoresha ibintu biri ha mu rebezwe ziri hahe zirakenye ariko ivyo twari dukeneye gukora byari byinshi alors nuko dukoresha umwanya dofaswe mu buryo bw'ukuri kirimwo mu byo incabwenge Dan. Okay, dafite ibibazo bibiri nshaka kubaza Dan. Ikibazo ca mbere ni iki? Yesu yavukiye mu ntara iyahe? Bethlehem. Urakoze cyane. Ikibazo ca kabiri ni iki? Ushobora kudutandukaniriza guhimbaza no gutazira? Sinzi nibaza kara ibintu bisa n'ibigomba gufitanira isano ni ndavyimvi mugabo muri make guhimbaza Imana
kuvuga imana bivanye n'ivyo yagukoreye, kuvuga ivyo gushima imana, gutazira imana birakoreshwa cyane. Guhimbaza imana nkuko mwabimbajije, guhimbaza imana mu kuvuga ibikorwa yagukoreye. Ariko tugiye mu gutazira canke adoration ndabitahura mu buryo bwoko ari kuvuga coco kiragutse gusumba nibaza guhimbaza imana, kuko coco kirimwo kuvuga imana ufatiye ku ishiri les attributs mu kirimi cy'igifaransa, imana y'urukundo, imana y'imbabazi, imana y'ubuntu n'ibindi. Kuvuga imana sero les attributs y'iciri ufatiye ku ciri kirimo mu gutazira imana. Ariko kandi bavuze adoration ndumva ndatahura muri sense ya rendre gloire à Dieu. Nibaza yuko twoshobora kugitahura hose muri sense iriraje mu buryo bwagutse, aho Paulo ndibuka abwira abantu mu cete ciwe yandikiye abikorinto icete ca mbere mu gice c'icumi ku murongo wa 31 yababwiye yuko iyo barya iyo banwa bakwiye kubikora kubwo guhesha icubahiro, rendre gloire, glorifier birija muri sense imwe na adoration, bakwiye kubikora mu guhimbaza imana. Nibaza rero guhimbaza imana twogitahura hose mu buryo bwagutse, aho dukwiye gukora ibikorwa vyacu vyose anetidia mu kuvura, mu gukora akazi kacu ka misi yose kugira ngo duheshe icubahiro imana, twaba turiko turahimbaza imana. Urakoze cyane Dan. Murakoze cyane namwe. Ntushobora kukabaza kandi kabazo kamwe? Nta kibazo. Uriteguye? Okay, akabazo kanje ntikagoye. Hariho uramaze gusoma igitabo cyo kuvayo? Ego. Hariho abagore babiri bakira abana abo Farawo yabwiye yuko bakiriye abana b'abaheburayo yuko bazoca babica. Abo bagore uraza amazina yabo? Hawati sinibaza ko ndano yatora vyoroshe, sinibaza ndibuka gusa restrictire n'ivyo bavuze n'ukuntu ba protege bakingiye Mose ntibamwice n'ivyo basiguriye abantu babahaye iryo tegeko, mugabo sinibuka amazina yayo vraiment. Urakoze namwe cyane. Sawa sawa. Amahoro. Mwoshobora kutwidondora? Ego, nitwa Niyukuri Alberic. Usanzwe ukora iki Alberic? Umunyeshuri. Wiga hehe? Niga aha kuri University y'u Burundi cha sociology. Okay, wiga muri sociology. Ndashaka kubabaza utubazo tubiri. Muriteguye? Ego. Ikibazo ca mbere, Noheli na Bonane hatangura? Hatangura Noheli. Uko Noheli iba mu kwezi kwa 12 itariki 25, ariko Bonane iba ukwezi kwa mbere. C'est quoi? C'est que tu dis là? Murakoze cyane. Ikibazo ca kabiri, Yesu yavukiye mu ntara iyahe? Yesu yavukiye i Bethlehem. Murakoze cyane. Woba wibuka kontina yavukiyemo? Kontina yavukiyemo? Oya. Éteins-moi ça, je veux plus entendre ça. Murakoze cyane. Sawa namwe mugira amahoro. Amahoro nawe. Amahoro. Mumeze neza? Ego meze neza. Amoshobora kutwidondora? Ego nitwa Nishimwerize, sanzwe ndumunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kwigisha ibiharuro. Wewe ibiharuro nta kibazo? Aha, ndiko ndiga ndacyari umunyeshuri, urumva sinovuga ngo nta kibazo kandi ari kibazo kuri inzu ziga bari kibazo. Wiga muri campus ye? Niga muri campus Rohero. Murakoze cyane. Ndafise utubazo tubiri nshaka kubabaza. Muriteguye? Ego nditeguye. Ikibazo ca mbere, Yesu yavukiye ku mugabane uyuhe? Yesu yavukiye Nazareti. Duhora twumva mu gifaransa havuga kontina, iki yavukiye muri kontina iya? Yavukiye muri kontinati. Murakoze cyane. Ikibazo ca kabiri, nirihe tandukaniro riri hagati yo guhimbaza no gutazira? Itandukaniro riri hagati yo guhimbaza no gutazira. Gutazira, mpereho gutazira ni kuvuga imana iciri. Ushaka kuvuga imana irema, imana igira ubuntu, uvuga iki imana iri. Ngabo guhimbaza birarengeye igikorwa, naho kenshi tugikoresha mu ishengero mu kuririmba, mugabo guhimbaza kirafatanye n'ubuzima bwose umuntu yacamwo yobamwo kugira ngo ahimbare Imana. Ego.
murakoze cyane. murakoze namwe. Imana ibahezagire. Amen. Amahoro. Amahoro. Mumeze neza? Ni sawa namwe ni sawa. Ego najewe ni impore. Mwoshobora kutwidondora? Banyitwa Inezayimana Carmel Gloire. Usanzwe ukora iki? Ndi umunyeshure. Wiga hehe? Université do Mwaro. Université do Mwaro hehe? Ahanye ni Bujumbura, iri kuri Avenue de la Mission. Okay, murakoze cyane. Ndafise ibibazo bibiri nshaka kubabaza. Muriteguye? Nta kibazo. Ikibazo ca mbere, uramaze gusoma Bibiliya? Nama ndayisoma. Wotubwira umurongo mugufi ya muri Bibiliya? Yesu ararira. Uri mu gitabo ikihe? Ndibaza ni nko muri Yohana. Igice? Sindahibuka neza. Sindahibuka neza. Okay, ntarakinge. Ikibazo kigira kabiri. Wotubwira itandukaniro riri hagati yo guhimbaza no gutazira? Guhimbaza no gutazira. Guhimbaza no guhimbaza Imana bivanye n'ivyo yagukoreye, ukayihimbaza ati Imana ugira neza n'ibindi. Gutazira naho no kuvuga ubwiza bwayo, ukuntu ari nyizegwa, numva ari ivyo. Murakoze cyane Karume. Merci namwe. Wigiki? Niga muri faculté de sciences économiques et de gestion. Ndashaka kukubaza utubazo tubiri. Ni bisanzwe. Uhora usoma Bibiliya? Ego. Kenshi? Nibwo buzima. Nibwo buzima. Afise ibibazo byonyene ntibigoye, ndibaza ko uza kubitora. Wotubwira umurongo mugufi ya muri Bibiliya? Venez. Matthieu 3:16. Matthieu 3. Uvuga gute? No. Okay, ikibazo cha kabiri basi. Wotubwira itandukaniro riri hagati yo guhimbaza no gutazira? Guhimbaza no gutazira. Guhimbaza umuntu bivanye n'ivyo yagukoreye canke ikintu bivanye n'icyo bizi. Gutazira naho ni kuvuga no kwivuga umuntu. Donc no kuvuga ivyo uzi ku muntu. Uhimbaza uwuzi, mugabo gutazira uvuga ivyo uzi ku muntu. Urakoze cyane. Merci bon. Akandi kabazo kamwe. Yesu yavukiye mu continent yi? Continent. Venez. Europe. Qu'est-ce que tu viens de dire? Europe. Murakoze. Ego. Abakunzi ba Brightness Burundi, nkuko mwavyumvise, twari muri campus Mutanga kuri Université di Burundi. Twari twasanzwe turi kumwe n'abaje bavuye ku ma université atandukanye. Uwo munsi wari umunsi mpuzamakungu wahariwe umunyeshuri, yo bita Journée Mondiale de l'étudiant. Nkuko mwabibonye, twari ko turakorana n'abanyeshure batandukanye canke abaetudiant batandukanye. Turabashimiye ingene mwama muri ko muradukurikirana. Imana ibahezagire naho ubutaha. Ciao. Dusubize amaso inyuma, tubona ibihe byakahise, biduhe kukwizera mukiza, maze twame twiteze